Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu mpera zindi twaraye dusozereye yarabonanye n'urwaruka rwikorera ivyabo mu Burundi muri iryo huriro rigira kabiri ry'urwaruka rwikorera utwabo rugera ku 200 abaryitabiriye baragarutse kuri zimwe mu ntambamyi bahura nazo mu kazi kabo ka misi yose. Inkuru tubazumenyesha amakuru wacu Pierre Claver niyo nkuru ari Kigali mu Rwanda. Urwaruka rurenga 200 nibwo rwitabiriye ihuriro rigira kabiri ryabereye mu gisagara ca Bujumbura kuri uyu wa kane rigenewe abakiri bato bikorera utwabo. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yitavye iryo huriro akanaryugurura ku mugaragaro yavuniye akagohe uwo rwaruka agwereka ibisata bitararonka ababishiramwo imitahe yagije. Amazi y'u Burundi genda wimbe ariho hose ucugira Rusengo uza gusanga ari amazi anyobwa adahinguwe. Shaka mufate i Dubai muze murabe ibityo y'amazi igugwa ngahe. Igugwa amahera aruta ayo we ugurira itiro ry'igitoro ngaha mu Burundi. Kweka ka Murundi arashora ayo mazi. Uburundi bumerako vyose bugaca bugira imvura none kubera iki uburimye butatubesha. Abanyamahanga bose bobuhurumbira ndabasavye ntagire umurundi azosubira gutuka igihugu ciwe. Urazotuka umuntu muganto dutuka igihugu cyawe. Mu Burundi ni igihugu abasaza bo kwisi yose bashaka kuza kuruhukiramo. Dufise amariba y'amazi y'amashuha 26 muri iki gihugu. Nimwiyumvire twoyatunganya. Murazi ko ajya amazi ari umuti. Ndababazwa cyane n'abiyita abagwiza tunga biribwa barimba ubutare bw'u Burundi babujana hanze kubugurisha ntitwigere tubona ihera ginje mu Burundi. Rumwe mu rwaruka rwafashe ijambo rwashikirije intambamyi bahura mu migambi yabo yo kwiteza imbere no guteza imbere igihugu. Muri izo harimo amakori y'umurengera, kubura imitahe n'ibindi. Hoba exoneration ku matax kuba entrepreneur tukiri bashasha kubera ko rimwe na rimwe usanga amatax cyangwa ama impôt ari menshi ku mu jeune entrepreneur agitangura. Hari ama entreprise ashobora kuvuka medisi une année ugasanga nta yagihari. Ntituvuze ngo mukureho ariko mu myaka ya mbere murabe mudutezurire. Umushikiranganji w'ubudandaji n'amahinguriro Chantal Nijimbere arafise ica hano rugwaruka kugira ngo rurengere izo ntambamyi harimo kwijukira gukorera hamwe no gukoresha ibihingurirwa mu Burundi made in Burundi. Mumenyane, mufashanye, mugire chance experience, mushobore kuzamurana, mwongere mushigikirane. Tukishorera twebwe nyene tugashorera ibyaranguwe n'urundi rwaruka bene wacu. Nta kibuza yuko n'imiburiburi ayo machips duhingura ayo maji duhingura none ko turi 60% des consommateurs habuziki kugira ngo tube 60% de la clientèle de nos produits. Aho ni harakabaza. Umukuru w'igihugu Ndayishimiye yabemereye ko intambamyi zimwe agiye kuzitorera umuti. Turiko twubaka bijya bigo byo gukarishiriza ubwenge ugwaruka. Ikigo ca mbere turizeye yuko uwo mwaka uzohera cyatanguye gukaririza ubwenge ugwaruka rwa mbere exoneration. Ivyo twarabibonye yuko koko hariho abakeneye exoneration mugari abandi nabo bakeneye exoneration bwa gusahura. Natanze akarorero k'amashyirahamwe ashika 50 yarose exoneration y'imiliyaridi 96 muga muri imyaka 3 iheze ntibarigera batanga amakori ashika n'imiliyaridi 3. Ubu tugira dushireho umugwi uzosuzuma neza ibijanye n'ama exoneration kugira ngo exoneration ironkwe koko n'ugiye kugwiza umwimbu afitiye akamaro igihugu. Ikindi no basaba murakwiye rero ko mwoza muragira urunani rw'abahingura ibintu bimwe kugira ngo muronye umwimbu munini mushobora gushora hanze. Ikindi nuko mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi cyane ndetse namwebwe mugira amahinguriro leta itegerezwa kuba aho mushinga amahinguriro yanyu cyane mukorera ibikorwa byanyu bijanye n'uburimyi. Rusansuma iheruka yakozwe n'ikigo cy'igihugu kiraba ibiharuro bikoreshwa mu migambi ya leta Istebu yerekana ko Burundi bugizwe n'ibice birenga 60%
vy'ugwaruka. Abitavye iryo huriro ry'uyu mwaka w'2022 barahuriza hamwe ko inguvu zabo zigiye hamwe zoteza imbere igihugu. Ahandi naho umukuru w'igihugu yabahamagariye kwirinda abanyepolitike bo batesha umwanya bashaka kubata mu ruduri. Perezida Ndayishimiye yabibukije ko benshi mu banyepolitike baba beshesha amaronko kugira ngo bashike ku nyungu zabo gusa, mu nyuma hakaduka injyane za politike zitana ibintu n'abantu mu bonse rimwe. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika. Pierre Claver Niyonkuru urakenuye. Amakuru yacu duce tuyabandaniriza ku ikete ry'umushingamateka wo muri Republika Demokarasi ya Kongo yitwa Claude Misare yandikisha mu mpuzamakungu ONU ari habimwe mu vyemezo ahagaze ko mu kuvuga yuko igisirikare c'u Burundi gifise uruhara mu bwicanyi bw'abasivile mu misozi ya Uvira, Fizi na Mwenga iri mu ntara ya Kivu y'Amajepfo. Inkuru irambuye kuri iryo kete na mugenzi wacu Vedaste Ngabo. Muri ibaruwa y'impuruza Depite Claude Misare Mugomberwa yaraye yanditse maze agenera kopi y'inzego zitandukanye zirimo n'ibiro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, agaragaza yuko igisirikare cy'u Burundi kije ku butaka bwa Kongo kandi ko kiri guhungabanya uburenganzira bwa muntu. Muri iyo baruwa avuga yuko imigwano imaze iminsi ibera mu misozi ya Uvira na Mwenga hagati y'igisirikare cy'u Burundi n'inyeshamba za Red Tabara zigwanya ubutegetsi bw'u Burundi yagize ingaruka zikomeye ku baturage. Avuga yuko mu mezi abiri ashize abantu barenga 70 bamaze kwicwa, imihana irenga 17 iratwikwa ndetse n'inka nyinshi ziranyagwa. Gusa iyi mibare y'abo baturage bishwe uyu mudepite atangaza nta rundi ruhande rwa leta cyangwa se imiryango yigenga yari yayemeza, bitewe nuko nta matoza arakogwa kandi ko aho intambara ziri kubera imirongo ya telefoni itagerayo. Depite Misale akomeza kugaragaza mu rwandiko rwe ko igisirikare cy'u Burundi gifatikanyije n'abagwanyi bagizwe n'imitwe ya Twigwaneho na Gumino igizwe n'insorensore zo mu bwoko bw'abanyamurenge biri kugwanya inyeshamba z'abarundi za Red Tabara. Mu cyumweru gishize Minisitiri w'Ingabo mu Burundi Alain Tribert Mutabazi binyuze mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru yakanye yuko nta basirikare b'u Burundi bari muri Kongo. Usibye u Burundi buhakana yuko buri mu mirwano muri Kongo, abagwanyi ba Twigwaneho na Gumino nabo bakana ibyo bashinjwa n'amashirahamwe ya societe civile ko bari kumwe n'igisirikare cy'u Burundi mu kugwanya Red Tabara. Colonel Shakanya Musaraba ni umuyobozi wa Gumino. Ibyo gukorana n'igisirikare cy'u Burundi bavuga ibyo ni bya bindi byo guhimba, ibyo bicara bahimba n'ubundi, birya bicara bahimba, ababivuga bafite aho babikura. Ibyo nihorere aho mbandwanira simandwana amajoro mu kumanywa ko ndanyika, ko ndarwana ku manywa y'ihangu. Ababikeneye bazoze barebe ingabo mfite hano izo arizo. Ibyo bicara bavuga ngo mufatikanya n'igisirikare cy'u Burundi. Igisirikare cy'u Burundi gifite kuvugana na leta ya Kongo bakinjira bagahiga abanzi babo, cyangwa bagapanga ibindi byabo bihasha abanzi babo. Umuvugizi musha w'igisirikare cya Kongo muri Uvira Lieutenant Elongo Mark mu biganiro yagiye agirana n'itangazamakuru yakanye yuko nta gisirikare cy'u Burundi kiri muri Kongo. Ubuyobozi bwa societe civile muri Uvira bugaragaza yuko imigwano ikomeje kubera mu mahitana masango yatumye abaturage babarirwa mu bihumbi bahunga berekeza mu mashamba ya Mwenga, abandi nabo bajya mu misozi ya Uvira. Pierre Kaluba ni umuvugizi w'abantu muri Uvira na Mwenga. Abaturage bahungiye bakwiye ibishwaro cyane, bamwe bagana muri sheferi ya Lwindi groupe ya Kigogo ahantu yitwa Kangova, abandi baja muri Itombwe baja za Rubumba, abari bavuye za Rubuga baja za Rubumba, abandi bafata Shongo, abandi baja ahantu hitwa ngo ni Nyanjare ya kuri Nyamara. Niho bantu buzuye benshi cyane. Si ubwa mbere igisirikare cy'u Burundi gishinzwa kugwanira ku butaka bwa Kongo ariko kikabihakana. Vedaste Ngabo ku bwaradijwi rya Amerika, Uvira Mutara Kivuye. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. I Kigali ku murwa mukuru w'u Rwanda mu mpera z'indwi iheze baratanguye gukingira abantu COVID-19 hifashishijwe ubundi buryo bushasha bwo gukoresha imodoka izunguruka mu bice bitandukanye yitwa Clinic Mobile. Izi modoka zirimo ibikoresho byose byifashishwa mu gukingira, zikaba zihagarara ahahurira abantu benshi nk'aho bategerera imodoka canke hafi y'amasoko kugira ngo abanyagihugu babanze bahabwe inyigisho imbere yo kwikingiza. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi yadukurikiraniye ino nkuru. Itangazo ryasohowe n'umujyi wa Kigali kuri wa kane risobanura ko imodoka irimo ibikoresho byose byifashishwa mu gukingira igenda izenguruka ahantu hasanzwe hahurira abantu benshi
aho yabaga ihisemo guhagarara nko ku byapa by'imodoka zitwara abagenzi. Abaturage babaga bategereje imodoka basobanurirwaga akamaro ko guhabwa inkingo. Uwemeye gukingirwa agahita yinjira mu modoka yasangagamo ushinzwe gufata umwirondoro we n'umuganga uhita umukingira. Abakingiriwe ku muhanda bagaragaje ibyishimo kuko bari barabuze umwanya wo kugera ku bigo nderabuzima. Twabyakiriye neza kuko abenshi hari igihe twaburaga imyanya yo kujyaho bari gukorera ku bitaro, bisa naho byadufashije, byatumye n'imirimo yacu wenda kwikingiza turi hafi yayo. Ndatambutse nsanga irahari, ubwo numvaga bingora kuri busiga akazi nkajya kuri centre de santé, ariko ubwo urumva byanyoroheye kuko nabisanze hafi y'akazi. None ngize Imana yanayirwa gatatu nigenderaga ntabwo nari nzi ko ndi buzibone cyane twikingiriza, ntabwo wabona umwanya, ntabwo narabona umwanya wo kujyayo. Ndi mu kazi n'ubu nkarimo dore mvuye ku mabanki, biranyoroheye nta kibazo. Ni amahirwe kuba mutwegereza serivisi tutishyuye iyindi mirimo cyangwa ngo tubigire urwitwazo rwo kubitinza. Centre de santé iri kure ni Kicukiro n'iriya kuri Betsaida kandi nkorera ipfuye muri Apadi. Ni amahirwe kuri benshi. Nari nambutse niviriye ku rusengero, ni amahirwe gusa nari ngiye kujya i Remera mpanyuze mbona barimo gukora mitamagara. Ubu buryo buje bwiyongera ku bundi 33 abatuye muri uyu mujyi bari basanzwe bafatira aho inkingo za COVID-19, harimo hahurira abantu benshi nko muri gare, mu masoko, ku nsengero no ku bigo nderabuzima. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ubuzima Julien Mahoro Ningabira yabwiye Ijwi ry'Amerika ko iyi gahunda ije gufasha abanyakigali kwikingiza kandi badasize imirimo yabo. Ni gahunda twatangiye igamije gusanga abantu cyane cyane bari mu nsisiro cyangwa se ahiganje ibikorwa byabo by'ubucuruzi, ko byaragaragaye yuko hari igihe abo bantu usanga batitabira cyane kujya ku bigo nderabuzima cyangwa se n'ahandi ku masite yagiye ashyirwaho yikingira. Noneho turavuga tutereka abantu tuborohereze, tubegereze ibyo nakwita nka site mobile, tukagenda n'imodoka irimo ibikoresho tukabagezaho inkingo batagombye kuva muri activite zabo, ibikorwa byabo bya buri munsi ngo bajye ku kigo nderabuzima cyangwa se ahashyizwe site, kuko hari igihe usanga site yashyizwe wenda tuvuge nka Kimironko kuri gare, ariko umuntu wenda ufite iduka kwa Mushimire nanone ugasanga ntabwo byamukundira kuzamuka ngo ajye gufata urukingo. Site mobile rero iri mu rwego rw'imodoka, icyiza cyayo ni uko ishobora kwimuka uyu munsi kazi gakorera ahangaha, nyuma ya saa sita igakorera ahandi, bityo na wa wundi uvuga uti nzajyayo nyuma nawe na site yamwegereye yitabira ahabwa urukingo, yaba doze ya mbere cyangwa ya kabiri cyangwa se na doze ishimangira. Ubu buryo bwatangiye gukoreshwa kuri uyu wa kane buzageza igihe abatuye umujyi wa Kigali bose bazaba bamaze gukingirwa, baba abafata urukingo rwa mbere, abatarabonye urwa kabiri ndetse n'abashaka gushimangira. Umuvugizi wa Minisiteri